Hello, what's up, ladies and gentlemen? I hope ko umeze bien. I think you are so good, you are so cool, whatever you are. Murazi ko Tamtam Media tubashikiriza amakuru y'ukuri misi yose atahandi mushobora kuyakura canke muyumve. Ubu nyene tugira tubabwire inkuru iriko iratrendinga cyane ikiravugwa cyane ku mpande zose ku ma réseaux sociaux atandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye cyane inkuru ikiravugwa cyane gose. Turagaruka ku muririmbyi Tetero yashoboye gutahukana Primusic, turagaruka kandi kuri Waka Light TV, ni TV iri kirabikora cyane kuri Buja Flavor muri Buja Flavor, turagaruka kandi ku baririmbyi Sadbi, Big Fizzo hamwe na Akes. Ngira ngo mwashoboye kubona amajambo Big Fizzo yashoboye kuvuga, Akes Dan yashoboye kuvuga hamwe na Sadbi yashoboye kuvuga. Hari utuvideo aho bose bariko baravuga, ariko kugira ndatubereke reka mbane ndabashikirize inkuru kwanza uko imeze. Umenyesha makuru wa Waka Light TV Landry Promoter yashoboye kwandikira manager wa Tetero ariwe Boris, yamwandikiye amusaba ko bokora ikiganiro na Tetero, hama ivyo yamishuye nivyo muriko murabona ngaho. Reka ndabafashe kubisoma. Yashoboye kuvuga muraturungikira demande par email, hama mushoboye kuturungikira carte de journalisme ya CNC, hama inyuma yaho turabishura. Inyuma y'ivyo uyo mu manager wa Tetero yashoboye gufata ivyo yandikiye Waka Light TV nivyo Waka Light TV yamwandikiye ashobora kubishira kuri stati yiwe. Aho kwanza yarakoze ikosa gufata ivyo bavuganye n'umuntu arafata arabipublia kandi bayivuganye inbox. Hama Big Fizzo ntiyatevye yaciye yifata akavideo ariko avuga ati banza ukora ibikorwa usubira ukora ibikorwa hama uzoce wishira muri izo kategori utarimo imengira cari ndende muko. Ivyo mubonye nivyo Big Fizzo yashoboye kuvuga. Hama Sadbi Yo, Shaboy Satura. So, naguma mvuga ikintu kuri Tetero. Abantu benshi bago muri yamiza Tetero, ba journalist baki. Niubona ko ari umwana kiza muri game. Niubona ko igihe harimo n'ubustangwa rushaka kumurenga akagira panic. Agakora ibintu nito tubimenyereye. Kugutukwa kugirane ivyo bikreya panic mu mutwe. Yakumutoteza umukurira hamagara umubwire bihere umwimanuro. Inyuma ya Sadbi mu kumwishura Big Fizzo, Akes Dan yaciye afata akavideo avuga ati This is your Akes Dan. Mfite jina ngomba kuvuga kuvyerekeye Waka Light TV. Waka Light TV iriho kubwo gufasha abaririmvyi, iriho kubwo kuduza entertainment y'umuziki wo mu Burundi, baba baririmbyi b'abarundi bari hanze canke bari ndani mu gihugu. Ntihari kubwo gucinyiza umuziki w'u Burundi cyane kirero mugabo. Hari abantu benshi bavuga yuko bariko baravyitiranya, mugabo sikusaba kama wataki promo amna tatizo naachana nao, endelea kazi zingine. Unaona, kwa sababu hauwezi kusema kwamba unangangania kumfanyia promo mtu fulani. Ye wenyene nishakiriterambere giwe ntakeneye kwiruka kubwiterambere giwe. Uri umuririmbyi gute ushaka kugwanya media cyane, uri umuririmbyi gute media ishaka kukurondera mugirane amakuru, hama ushikirize ibintu urimo abafans biwawe, hama woka ça veut dire que umuntu bataramenya ivyo arimo. Numvise ivyo Big Fizzo ashaka kuvuga, ivyo Sadbi ashaka kuvuga, that is really both bavuze ivyo nukutaramenya actual game uko nikogwa. Rero nakore kandi ikintu aziyubaye cyane ikintu cyitwa media uko iri kose. Waka, yeah, this is Akes Dan. Abashoboye kubitahura Big Fizzo yariko aragerageza guhanura Tetero, yariko amuhanura amubwira ko ivyo kwanza abanza gukora akishikana kuri ugo rwego ashaka we gushikako. Akes Dan nawe yagerageje kumubwira ko kumwereka ko nareke kugaya media uko iba iri kose, kuko umuririmbyi na media byose birakorana. Sadbi nawe yariko agerageza gusutena Tetero avuga ko ibintu byose ariko arakora n'ubwana, yani n'umwana mu muziki wa Buja Flavor. Kubatashoboye gutahura ivyo Sadbi yariko aravuga, yashoboye kwerekana ko ariko arashigikira Tetero, ariko par contre yashatse kwerekana ko Tetero ivyo akora byose ari ubwana mu muziki. Mu ncamake Tetero ategerezwa kwihanura, akwiye kwihanura kwiga mu vyo ariko arakora, kuko ubu yinjiye mu yindi monde igoye, kuko monde y'umuziki iragoye cyane. Hama ngerageje kuraba umupromoter Landry Promoter umenyesha makuru wo kuri Waka Light TV
ibyo yashoboye kwandikira umumanager wa Tetero birinjirana cyane kuri video Akesi yashoboye gusohora, kuko Akesi we yashoboye kuvuga ati abantu batahura ukutariko Waka Live TV. Waka Live TV iriho mu guteza imbere umuziki ndundi, uriho mu guteza Buja Flavor imbere. Musubiremo kuraba video murabe ibyo Akesi yavuze kandi mumvirize neza ibyo Akesi yashoboye kuvuga. Waka Live TV iriho kubwo gufasha abaririmbyi, iriho kubwo kuduza entertainment y'umuziki wo mu Burundi. Baba baririmbyi b'abarundi bari hanze cyane bari ndani mu gihugu, ntihari kubwo gucinyiza umuziki w'u Burundi cyane kirero mugabo hari abantu benshi bavuga yuko bari ivyo ubishize hamwe kuvyo Landry yashoboye kwandikira umumanager wa Tetero. Biraboneka neza ko Landry yashaka kugira promotion Tetero, hama umumanager wa Tetero yashoboye kubitahura ukutariko, hama ashobora no kubyishura ukutariko. Hama tugarutse kuri video Akesi Dani yashoboye gusohora, biraboneka yuko hari ikintu cyabaye surprise abantu batari bashobora kuba bari. Byabonetse ko Akesi yashoboye kwambara amasaha azimvye n'amacheni azimvye cyane, kandi iyo video tugaje kwiraba nuko yayisoreye mu muduga, kandi ubiravye neza biraboneka ko ari we yariko atwara uyo muduga. Hama tukaca twibuka mu minsi yahera ibyo bintu byaravuze cyane ko Akesi Dani yoba yaguze umuduga, ntituzi ko woba ari uwo muduga yoba yaguze, ariko izo ni nkuru tutazi neza, dukwiye gutoza neza kugira tubashikirize ibintu bimeze neza. Rero kubw'ivyo biraboneka ko Akesi muri no minsi asigaye afise amahera arenze. Kubw'ivyo bitaweko nuko afise ikinyobwa cha Waka Beer, kandi tugiye kukibona mu mamarché atandukanye, mu masoko atandukanye cyane. Bitewe n'ivyo nuko tuzi ko afise studio iwe yikwije neza, bitewe nitwibagire neza yuko afise na Waka Live TV mukurikirana misi yose. Yeah, this was Tamtam Media. Aya namakuru twashoboye kubashikiriza, kandi muzokwama muronka ibintu bimeze neza. Gusa ntiwibagire kugira subscribe naga commentaire hajya, niyo mpamvu bagashize kugira namwe muvuge ikiri ku mutima. Hama guys, turabakunda cyane. Iyi yari Tamtam na Brian on microphone. Banza ukora ibikorwa usubire ukora ibikorwa hama uzoce wishira muri izo kategori utarimo. Impinga iracari ndende muko.